Ni ya kabiri numva ko tumanye umwaka. Ya mbere wari kumwe n'umu ex wawe. Uwo yatakumwe n'unyene. Numva Sasa. Sister ndashaka uno munsi wa birthday yiwe umubwira akajambo utari bwamubwire na rimwe. Bazo kibazo ndinga. Okay. Ati yakina kukibabaza. Kibazo kibazo. Uwo munezero. Yes, wakuza IHURIRO TV murabona yuko turi muri anniversaire ya ESTIM asanzwe ari umukinyi wa IHURIRO TV. ESTIM vipi? Salama salama. Poa kaka. Ndashima sana. Birthday. Merci beaucoup. Thank you. Wana sheri wangu. Patie bizu wasto. Patie bizu. Oya deke. Rega ni birthday yake. Simubani. Achiwe vitu. Umeze neza sister? Ni bo. Umva umerewe gute uri kumwe na sheri wangu? Ndanezerewe tu sana. Yari abinsavye ati umunsi wa birthday yanje uzoburi ngaha. Oya inuze ni nyinshi. Ijya light ni nyinshi sana. So yari abinsavye. Voilà. Sawa tene wimva. So excited. Ndagiye so. Ndagiye. ESTIM kuje imyaka ingahe? Je nguje imyaka 20. Sheri yaga na check. Kwere kutwenze cyane. Ndagiye tumanje wenda mubonye. Sister manye imyaka ingahe? Se mumana igihe kingana go. Nakishuru yu. Uyu nakishuru. Umwaka. Turashaka kumenya sister. Ikintu kime ingeso imwe wamubonye ko wifuza ko ahindura mu mwaka agiye gutanga. Ingeso imwe namubonyeho. Ni ngoga ndavuge public cyende mu byatiri inbox. Dushaka kugira abakunzi b'IHURIRO TV tumenye idefo yi wamuteye mu mwaka mumaranye. Ushaka yuko azohindura mu mwaka atanga. Na defa fisi. Risi. Ikado wamuhaye imeze gute? Waoneshe. ESTIM. Isa 40,000. 40. Yes. Wana bitu bikari sana. ESTIM. Ndashaka kumenya umunezero ufise muri wewe. Kono shobe ibaye birthday kangahe ufese uri kumwe n'umusheri wawe? Ni ya kabiri numva ko tumanye umwaka. Ya mbere wari kumwe n'umu ex wawe. Uwo yatakumwe n'unyene. Numva Sasa. Basi nta anniversaire bwafete muri kumwe n'umusheri wawe. Nta mu ex ufise. Oya na ex afise afisa madaimoni yaje kumugerageza sha. Na ba ex afise. Kumishiriye. Ndamwishirira nyene. ESTIM. Turashaka kumenya. Ubu mwaka uheze wabayemo ibintu byinshi bitandukanye bikunezera n'ibikubabaza. Ndashaka kumenya icyo ugiye gukora kugira ngo ushobore mu mwaka ugiye gutangura. Icyo ugiye gukora kugira ngo ushobore gushika kuco utashitse mu mwaka uheze. Icya mbere ni gushimira Imana yo yashikanye no munsi kandi ndagiye cyane gose ko tumwe n'abagenzi hama ibintu nshaka ko noshika ko muno mwaka ni byinshi cyane gose. Batwa sanzwe n'ama cinema ndakeneye yuko nanje nogira ku bintu bikuru nanje ngire cyano yiwanje ndonye ibikoresho by'iwanje cyangwe binkuze ngire kurabona abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye. Sister ndashaka uno munsi wa birthday yiwe umubwira akajambo utari bwamubwire na rimwe. Akajambo nari bwamubwire. Yumvira akajambo utari bwamubwire na rimwe kamu. Kamajambo yose namaze kuyamara. Amazina yose namaze kuyamwita. Nahera mu rukundo. Jeyi wanje yose namaze kuyamenyera. Ni hamwe yayandi nyene. Mwibutse kamwe bazi. Mwibutse kamwe. Na bicongereza gusa nyene tuje nyene nkuze kumubwira itandambira no kuvuga niyo ndarivuze nirama. Sinoma numva yuko umenga donc iwanje rashobora kuba ryaramurambiye wewe gusa iwanje je barishaje. Ko ndamukunda sana. Yabwira uvuye mu cyongereza. Bakunze. I love him so much. Me? Him. ESTIM ni ibintu biryoshye cyane gose wumva gute nk'uno mwanya. Je numva ngiye cyane gose ko afite umunezero, mama arakomeye, ndashimira mama wanje, ndashimira papa wanje nawe yapfuye, Imana ahari imwakire, hama ndajye ko ndikubona abagenzi benshi bafamba bande pita. Mama nafikana zari bisi bitaka. Wabajije umunsi wa mariage waba bajama. Bazo kibazo ndinga. Okay. Ati yakina kukibabaza. Kibazo. Uwo munezero mugize uwo munsi muri kuzamugira urundi rubanza kwa mwenye. Ariyo mariage. Mubaza ati mariage ESTIM na gigizo bajyana.
ninde yishura Ah, ishure gigi. oya estime jewe ndi umukobwa je sinigwa Ah, sawa. Okay, mariage. Nejo bikunze mwokumva ibaye. Na mariage surprise. Mariage surprise Ati na magiafte nyefte vyokofu. Mariage surprise kaka angalia mama ihurira nafika hapa mama ihurira mama Uri umuryango guma wongerekana. cyane gose mama ihurira nashaka ubwira akajambo kamwe Estime numu brother wanje yubaha bo Musani. wambwa ni wewe ndamwifurije gusa imyaka myinshi vraiment estime navuga ati none wandi mu bitaro nari kuza tu patia atakadoba akupatia ataka none mfite ubwoba okay nanye uraje biri mwanga patia beraka oya twani twiyerekana amani igikuru gusa n'umutima gato kagiri karakura mabuja uyu mukinanye imyaka myinshi itandukanye muziranye muri byinshi ndashaka mu myaka yose amaze muri kumwe urabe akantu waba waramutoye nk'idefo wifuza ko yohindura mu mwaka ugira utanga estime nta defo nimwe ndamutora gusa ikintu gusa no muhanura kuko hariho benshi bikeka ubustar iyo arashaka kuba iyo myaka myinshi yose akagera akantu umuntu akamuja mu matwi akaja bwa reje nigire imyaka amaze mwihuriro cyangwa imyaka amaze nkina reka rero igembe indomimi mani twe twarakinye imyaka myinshi twarava mu kinyankonge kumutakura tuja mwijaye muri ville n'amaguru ukabura n'ijana ukuranyuma ari ugasanga muri no misiko twateye imbere umuntu gusa bamubonye mu mativi online gatatu aje igembe indosta batafama imyaka yahangayitse bazaje imyaka nahangayitse jamaze guhangayika imyaka 8 aho mfise imanuroza Je na mandazi kurikiza arabizi ko sindakugara komera fama ndakugara unga yego ndakukubite unga yego ndakukubite nibigutangaje izi nimborego zo muri urugo abanye yani ngaba ko barigirisha baje muri byinshi gusa estime je navugani nanora nk'imanza no musi zingana gute shakoreka kuzi uko biri kose estime ndashaka kumenya agaciro urubanza rwawe waruhaye mu kwakira urabona ko bashyize n'amasaha akuze kubera bari mu bindi bikorwa bitandukanye ndashaka kumenya agaciro ubona baguhaye umukinnyi wo mu ihuriro je naryohewe gusa iyo bagira absence none ari kubabara ariko ko batonze byose ni alright mama nawapenda sana imani kwakira none nazofa ni Yesu na Yesu yarapfuye nemwe akiri unyene gusa petit félicitations wavuze imani kwakira tabaceze kwanya ni gutera imbere kuki ubuzima bwiwe arakoze amafaranga cyo kintu cyose kuri inosi ikigira kabiri indera afise n'ubwitonzi nyina we yamuhaye ubanda yikonyene estime so munagenda uko tumaranye igihe ndamuzi estime mu buzima bwawe se bwabona ko nyeretse umukobwa se bwabona ari kumwe n'umukobwa mu buzima bwiwe uramusi yimonoye uramusi yivyanyanguye estime ndamwifurije kwanda imyaka myinshi indera afise ayigwize kwasa kuri nyumba uko ingene abayeho n'abandi bantu bibanda yuko nyene estime n'umuntu wanje abantu bose bavuga ko estime ukunda kumuvugira cyane turabifana abantu benshi estime ndashaka kumubwira fasha muri service kanaka sijeje nyene n'abandi ayibafasha n'umutima umwe ataravye ku nyungu aravye kwanza guca ikaraviza imbere umuntu kwanda banda kuviza imbere n'umuntu asenga hano abana umuntu ushaka guhendesha imbombo estime nta mbombo bamuhendesha n'umuntu ari ngaha estime ndakubona abandi bameze bashushe ariko ibintu byose ni polampole sindi ko ndamuvugira nibimaze kumubonako kandi vraiment estime ndakwifurije imyaka myinshi ikado ndagwana umunsi uyakira uko nyene gusa ndagufitiye ikindi gikado kinini kivuye mu ihuriro ndazuzocakira ducakira n'umutima umwe asante sana ihuriro oye
Estime. Ariko DJ ntari karatubanira gato. Twashaka mutambe gatoye n'umukunzi wawe. Gatogo. Ari umudansezi. Gatoyi gusa kugira turyoshye ibintu. Tevye na umutwara. Utezera na mutwara. Akaranga gasubiza inkomoko. Murabe hange inigiti zaje. Murabe hange inigiti zaje. Karabokaranga ni nako kabanga ibitema mu mamu. Inigiti. Akaranga gasubiza inkomoko. Murabe hange inigiti zaje. Muri bamwe n'abarega haze kizungu zirabenshi inigiti kwendira sana sana. Eyo kiraranga kama